Hello guys, I'm Lion Pro, the producer from Lion Records. So no munsi narinje kubashimira ndabipfuriza Noel nziza n'umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. So tumaze imyaka hafi nk'ibiri tuvuye muri Kenya muri iStep Media tuza hano muri Lion Records. Rero twabonye ikiganza c'Imana, Imana yaraturinze, Imana yarabarinze. Rero twashaka gutanga amashimwe ku Mana, tunashimira iStep Media, twagiranye ibihe byiza, tujino twagize umugisha tugenda tumenyana n'abantu bagiye batandukanye, twarabonanye na Dudu, Imana iguhezagire. Rero twashaka gushimira abantu muri rusangi, tunabipfuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Muri uno mwaka rero dufise ibikorwa byinshi kandi byiza dushaka kubaha nka company ya Lion Records. Turashaka rero ko muduha icizere, turafise channel turiko dukorera ko nka Lion Music, Lion Records hamwe n'itwa Today's Life nayo nyene igiye kuja kwibikorwa. Turashaka support yanyu, mudusupportinge muzoba mukoze. Hama ntitwo kwibagira gushimira Radio Voix d'Espoir ibiri remesha kubera ko hariho support nini bariko baraduha, ntabwo twobirenza urugohe. Thank you ever so much. Eric Smith, thank you ever so much. Mosey Bass, thank you ever so much. Alan Brown behind the camera, thank you so much. Rero abantu mwese muri rusangi turabashimira ku mpunga zose muduha. Imana ibahezagire. Merry Christmas and Happy New Year. Turabifurije rero umwaka mushasha w'ibihumbi 2025 uzubabere umwaka w'amata n'ubuki, muze mu buje ntubage. Ciao. Hi, how are you? My name is Erin Shiri. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nimepatana na Lion on the beat. Nimependa kazi yake. Nimefurahishwa na kazi yake. Yani nimefika tu tumsifu Yesu. Usifiwe Yesu, usifiwe milele. And I'm very grateful kwa ile kazi wanafanya. Producer ako juu, amebarikiwa. Wow, thank you so much. Thank you. Lion on the beat himself, he's amazing boy. So gukorana nawe biraryoshe. Le maître de la musique. Yeah.